Ayo mahiganwa yo gusozera icese umwaka w'inyigisho n'imyimenyerezo w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 mu rwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi yatangujwe icese kuri uyu wa mbere mu ikambi ya gisirikare y'ibatayo ya 22 y'abakomando iri mu gisagara ca Gitega. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi General Prime Niyongabo, aho vyatangujwe no kugenzura ingabo hakurikira defile y'izo ngabo nyene. Mwijambo ryo kugurura ayo mahiganwa, General Prime Niyongabo arongoye urwego rwo kwivuna abansi yavuze ko umurimo wo gukingira igihugu utegerezwa kuba nkoramutima ku musirikare wese, na y'abarongoye abandi yabasavye gutsimbataza inyigisho n'imyimenyerezo babajejwe na cane ibijanye n'ibikorwa vy'intambara. Uwo murimo wo gukingira igihugu cyatwibarutse wambaye cane, utegerezwa rero kuba nkoramutima ku musirikare wese urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, kugira ngo twese hamwe dushobore gutsimbataza bidasubira inyuma umutekano w'igihugu cyacu. Mboneyeho akaryo ko guhimiriza mwebwe mwese mwongoye abandi kwambana na nkaryo umwitwarariko wo gutsimbataza inyigisho n'imyitozo bumujejwe, kugira ngo bashobore kumenya neza ibijyanye n'umwuga wa gisirikare byose, cyane ibijyanye n'ibikorwa by'intambara. Ndateye intege cyane abajijwe mwese n'abategetse kwihata kwerekana ubuhinga n'ubumenyi umwete n'ubukerebutsi mwarahuye mu byigwa n'ibimenyetso mwaronkejwe. Aya mahiganwa azobabera akaryo keza ko gutsimbataza akarangamutima k'umuzirikare nyawe, no gukomeza umutima w'ubutwari n'ubuhizi hamwe no gukora musenyera ku mugozi umwe. Ibyo bikuru by'urwego rw'ivuna abansi bw'u Burundi byifuza ko aya mahiganwa aba akaryo keza ku ngabo zayitavye ko gutsimbataza umutima w'ubutwari n'ubuhizi, umutima wo kwiyumanganya, kwihangana no kwitanga mu bihe bigoye, umutima wo gufatana mu nda, no kumva ko muri bamwe koko musangiye gupfa no gukira nk'abagize koko urwego rumwe. Abakomezemwo ku rugero rukwiye umutima wo gukunda igihugu cyacu kigarutse, dutegerezwa kwitangira mu bikorwa byo kuyikingira no biteza imbere. Aho niyo abenegihugu bazoguma bizera kandi bafata mu mugongo urwego FMB, maze bigahimbara mbere n'abaturengeye. General Prime Niyongabo yaciye atanguza icese ayo mahiganwa, aho kuri uyu munsi wa mbere w'amahiganwa basiganwa bagenda barasimba imitego. Lieutenant Colonel Nakiva, SS 0829 de la matricule, chef de bureau chargé de l'entraînement physique et sport au service chargé de l'entraînement, description et coopération. Le commandant des troupes vous présente la troupe prête pour le passage sur la piste de freestyle et vous prie de donner le coup d'arme à vos mon général, chef de la force de défense nationale du Burundi. Prenez à vos mon général, chef de la force de défense nationale du Burundi. Tubamenyeshe ko ayo mahiganwa yatanguye uno munsi agiye kubandanya akazorangira ku munsi wa gatanu.